ibintu by'indero ndabirangiriye kuko biriko biravugwa kuri kino gihe, biriko biravugwa cyane. Webwe haso benshi mbona hano muri abavyeyi kandi n'abana n'abavyeyi benshi twaravuze tuti hariho umugambi wo mu mugambi uri ku butegetsi witwa turerere Uburundi. Nashaka ndawuterere ndababwira uko mwobigenza. Eheraba hariya kwa nyumba 10, murabona hariya kwa nyumba 10 mushireho agakomite, mushireho agakomite gatoyi k'abavyeyi. Ako gakomite kajejwe gukurikirana umunsi ku munsi ubuzima bw'abana. Abana hariya kwa nyumba 10, hariya mu nama shingiro. Nukuvuga ko abazoba bari muri ako gakomite ko abantu bakeyi bakurikirana ingene abana baja mu mashure. Babana bagenda bagahera mu nzira bakaja gukora école buissonnière, hanyuma n'amashure yo kumarigara. Babana aho gutaha baca ahandi hantu, canke baca guhekura ibigori mu mirima y'abarundi. Abana barya batoyi, barya bato muri za gardienne, canke muri barya abana harya mu namashingiro, canke hariya kwa nyumba 10. Ako gakomite kabakurikirane, bamenye umwana yaraye ubusa harya kwa nyumba 10, harya mu namashingiro. Bamenye abana baraye badafunguye, kuko iyo umwana yaraye adafunguye ngo haraye inzara hazinduka inzigo. Iyo umubwiye ngo genda kwiga ubana umwana atabishaka. Ibyo babikurikirane, bakurikirane indero yabo ku rwego rw'inama shingiro cyangwa ku rwego rwa nyumba 10. Mwabyumvise? Noneho tuvuye kwa nyumba 10 cyanye hariya mu nama shingiro tuduge tuje mu gacimbiri. Agacimbiri kagizwe na za nyumba 10 zingahe? Muzoce mufata za nyumba 10 ziri mu gacimbiri, mugira amakomite y'abavyeyi kugira ngo gacimbiri kose mushobore kugakorerako abavyeyi mwebwe. Nukuvuga ko habaye ubucimbi mu gacimbiri akaba hariho za nyumba 10 nk'icumi. Izo nyumba 10 nk'icumi zice zishiramo agakomite. Akakomite karaba abana bo muri primaire, murabe babana bo muri primaire bose, babana biga muri primaire bose kugeza dufate kugeza mu mwaka w'9. Harya mu gacimbiri bakurikirana abo bana nka kumwe twavuze. Bamwe bakurikirana hariya mu nama shingiro cyangwa kwa nyumba 10 uko bazoba bakurikirana abana, abari nako bakurikirana abana bo muri école primaire kugeza mu mwaka w'9. Ndabasabe, birababaje kumva abana benshi batamashure kugeza mu mwaka w'9 kubera inzara. Bavuga ngo ni inzara, kandi komite z'abavyeyi zategerezwa kuba zari kugira ngo zibaramire, bakurikirana ingorane zihaba. Nimba ari umwana ataronka icyo afungura, barabe ingene uwo mwana muri uwo muryango yoronka icyo afungura. Noneho ikindi kibabaza, abana batwara amada ntibishobora kumvikana. Hani wanyu murazi ko bihari. Nukuri icyo kibazo mugituze abavyeyi muri ya komite ya mu gacimbiri bakurikirana abana kugeza mu mwaka w'9.
nimubona abana ari benshi bace bakurikirana abana kugeza mu wa gatandatu, mubonye abana ari benshi abarya abana batwara amata bakiri bato, ivyo bintu mubituze. Ya komite y'abavyeyi mu Gacimbiri ihaguruke ikore. Ubwa gatatu, hariho kuva dufate muri segondere harya mwaka w'icenda gushika baronka amadiplome, naho mushireho umurwi hariya ku mutumba, hariya ku mutumba mushireho umurwi w'abavyeyi, komite yo gukurikirana abo bana kuva mu mwaka w'icenda kugira ngo baronke amadiplome, kugira ngo mugwanye za ngeso mbi zose twavuze hano hejuru. Ivyo bintu vy'amada, abana bataja kwiga, ivyo bintu mubituze. Tuduge tuve ku mutumba tuje muri komine, muri komine bazoce baraba abana kuva muri segondere barya baheza segondere kugeza muri za kaminuza. Naho nyene tubasabe kuzokora kwa kundi nyene komite y'abavyeyi ishobore kuzokurikirana abana ku buryo muzobasanga no mu mashuri uko baje mu buruhuko, canke imbere yuko baza mu buruhuko babahe raporo, ivyegeranyo vy'ingene biga mu makomite kugira ngo mumenye abana banyu ingene bariko bariga, kugira nimba bari ingorane muzimenye hakiri kare, mumenye ingene muzitorera inyishu. Nimushobora mwebwe abavyeyi kubandanya mwicaye mugaheruka murungika abana ku ishure, abana baza ntibababwiye n'ingene byagenze ku mashuri. Hari igihe muza muvuga ngo abana barabananiye kurera, ibyo ntibibaho. None mwebwe bavyeyi abana babananiye kurera, ni bande bazoshobora kubarera? Ni bande? Niyo mpamvu twavuze tuti nimba byanka ku bavyeyi ko bashobora kurera abana, reka dushire mu makomite y'abavyeyi kuva hariya kwa nyumba 10 kuduga gushika muri komine, tugira amakomite. Noneho abana bazonanirana muri vyavegano ya maraporo yo gukurikirana abana, abana bazonanirana mubashire hagati y'abagabo y'amakomite. Nta mwana ateza kunanirana mu gihugu nibikunda. Nta mwana ashobora kwigwa nk'urumogi aho kugira ngo aje kwiga, nibibaho. Ayo makomite y'abavyeyi azogende abandika uko mumenyekana, babandika baca babahamagaza babashingira n'imanza, kandi imanza zikibiriraho. Bijya bintu by'uko mwebwe muza mugirana ikigongwe kubera umwana wanyu bamuteye inda bagize gute, mukumvikana utuntu tuduhera dukeyi, mugabo ntimuzi ko mwishe ubuzima bw'umwana. Umwana w'umuhungu akiri umwana mumuhinduye umugabo ataraba umugabo, mumujeje umuryango nawe adafise aho yigeza. Rero ivyo mubihindure. Abazoza bafatwa, murumva ya makomite y'abavyeyi akora kurikirane abazoba bafatwa ko abaja muri ubwo bushurashuzi, baba bagabo, baba bakenyezi, baba bahungu, baba bakobwa, mubashengeze imbere y'ubutungane, canke mubacira imanza mwebwe nyene, imanza hariya ku mitumba, kugira ngo ibyo bintu bigabanuke. Mbega weho iyo ugenda ukora amakosa, ubwo bushurashuzi bariko barakuvuga ko, none wowe urazi ko n'abawe nabo bashobora kumera uko, bizokunezera koko? Niyo mpamvu nawe haguruka mu bandi muri ya makomite nabo baza bagushiremwo, kugira ngo abo bantu bashurashura
abo bantu baza gushurashuza abana cyane cyane abanyeshure bafatwe mu biyamirize, bafatwe. Nta kundi nibwo buryo tubona bwiza, tubona byoshobora gufasha mu gihe izindi nyishu zizoba ziriko ziriyumvirwa zikomeye cyane, ariko muraba mugerageje izo.